Amata nsumira Wamuhungu ngo umukwezi guheze ngo gifite akantu tugomba kumusohokana wacu ushaka moya niko bimeze akakwanyira niko bimeze yakunda kubimbwira ntanyihakane none shaje ikiganiro mwakoze nakibonye kandi abakobwa bikigiye sinzi gene mwabaye ubu turi ngaha imbere ya kamera nkuko wabivuze rero nobundi unsubire mu bya bindi kujya nyene hama abakunzi ba ariko nibisanzwe musanzwe mukinana muraba muri inshuti nimwe nayo ndamubwira ati uzoba musanga mwasubiranye mu rukundo inshuti n'urukundo biratandukanye we yagiye kuvuga yuko je ngo naguma nsaba ngo inginde ngo moya 2 3 none ni moya kandi ngo burya ngo mwavanye ngo atacukoze ngo urihangana umusore none wumva gute Wamuhungu twe turi muri filime bisigura kandi ni nk'aba bakobwa nabonye nazaza batwambika urubwa singuyu none Shakira we waje uvuga yuko ngo twakondanye hanyuma ngo nguragirike mbe niwo nkatiye nije nakukatiye kubera ntuduje twapfuye mwakanyavyibagiye ariko yemwe je wewe waduhujije na onkle wiwanje aza kumpanura je nari nzi ko intambara zaheze n'abakobwa bose we ntibisigura yuko naho twadukina ucuza ibintu nkene ivyo uye nagiye kumukoresha ikiganiro nk'umu ex wawe je naratoje yarambarije ndishura nawe ucuza kwishura ibintu byabaye wowe zana behind the scene yavyo Yes nkuko bisanzwe namaze kugaruka kuri micro za Star TV 257 mfise umuzuko ukomeye cyane na Ngozi maze y'imisi 2 iyo misi 2 navuze ati ivya wakagari byose ngenda ndabimenye kugira tubishire ku murongo ibintu bigende neza nico gituma mugwa mubona umenga ndi mu mpuzu imwe ariko siyo mpuzu imwe mfise murabizi nanga abakonzi ba Star TV nimone hasi ndabaramukijirira muri hose ndabifuriza igitondo ciza bon après-midi abamaze gushika muri ayo masaha umugoro wa mwiza abamaze gushika muri ayo masaha abari mu kazi nabo reka tubifurize akazi keza we know how we do adroati wanje na gauche ndi kumwe n'umu ex wa Kagari mwarabonye ikiganiro twakoranye kuri Star TV 257 muramubona umwigeme mwiza cyane iburyo iwanje turi kumwe na Wakagari official aguma zinze umusaje biko wae papa ebana salama amaho umeze neza ebana meze good umuntu bazi kuryohewe ibintu biriko biraja mu buryo utuyaga feshi oncle yaraduhuje c'est bon wewe izi ntambara wazitanguje ni uzomenye kumwe zisozera kuko nobu naho nakwizaniye mu ex wawe aragarashaka ko musubirana nawe araza kubivugira imbere ya kamera nkuko yavuze ivya mbere nivyo shaka nivyo nshaka kumenya okay uno musi mwampamagaye muri kumwe novuga ko nabahamagaye kugira nyene twongere kuyaga turi kumwe kuko byinshi yarabivuze Wakagari wakunda mu mwayambire kwezi wewe reka manze ndakuramutse kwanza papa bana meze fresh ndamutse abakunzi ba Star TV abakunzi ba Star TV 257 ndabaramukije mwese aho muri yawo mu Kristo yawo mu Islam mwese ndabataje assalamu alaykum abayislam bana Yesu nashimwe cyane kuba Kristo ibafu ndi kumwe n'umwigeme bita Shakira sava umeze neza wowe umwa witagati ni sanze igano twakoze wiyambariye akakanzu kagufi keza sana uno munsi watandi nagarutse nambaye nk'abantu nyabikwije baba mama bikwije mu gihe ugiye kuraba Wakagari wagenda wiyambariye uko nyene mukire mu rukundo Wakagari yakunda kumbwira ngo nambara utumini utumini kugira umubone neza adara ndabaneza ndakora mwibiki ndadosha kundaba biri gute none gamabuje ni fresh umeze neza okay mvuge ko uri mu mizimane cyane bivanye n'ukuntu wambaye cyane ni style nyene tu ndi mu mizimane navukiye mu idini rya Islam okay assalamu alaykum wa alaykum salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh okay ahosha ariko Wakagari tumuzi ko atari mu Islam byagenze gute byakugendeye gute kugira uje mu rukundo nawe ubwambe byanje nkuko nyene ngo ndamukunze kandi tudasangiye idini ngarera amata nsumira Wamuhungu ngo umukwezi guheze ngo gifite akantu tugomba kumusohokana wacu ushaka moya niko bimeze akakwanyira niko bimeze yakunda kubimbwira ntanyihakane none shaje ikiganiro mwakoze nakibonye kandi abakobwa bikigiye sinzi gene mwabaye ubu turi ngaha imbere ya kamera nkuko wabivuze rero nobundi unsubire mu bya bindi kujya nyene hama abakunzi ba ariko nibisanzwe musanzwe mukinana muraba muri inshuti nimwe nayo ndamubwira ati uzoba musanga mwasubiranye mu rukundo inshuti n'urukundo biratandukanye we yagiye kuvuga yuko je ngo naguma nsaba ngo inginde ngo moya 2 3 none ni moya kandi ngo burya ngo mwavanye ngo atacukoze ngo urihangana umusore none wumva gute Wamuhungu twe turi muri filime bisigura kandi ni nk'aba bakobwa nabonye nazaza batwambika urubwa singuyu none Shakira
wewe waje uvuga yuko ngo twakondanye hanyuma ngo nguragirike mbe niwe wankatiye nije nakukatiye nije nakukatiye kubera ntuduvye twapfuye mwaka nyavyibagiye ariko yemwe je wewe waduhujije na onkle wiwanje aza kumpanura je nari nzi ko intambara zaheze n'abakobwa bose we ntibisigura yuko naho twadukina utuza ibintu nkene ivyo Uye nagiye kumukoresha ikiganiro nk'umu ex wawe je yarambajije yarambajije ndishura nawe utuza kwishura ibintu ibintu vyo byabaye Byabaye. Wowe uzana ama behind the scene yavyo byarabaye nimba hatariho behind the scene gusa byarabaye none wakagarugura umwihakane kandi mbona umusubiranye naho nivyo bari vyiza we Wamuhungu wizi ntambara wagiye none nk'uyu we mwamenyanye gute kuko nzi nta nimero ziwufise nta kintu none mwamenyanye gute kugira n'ubundi acaza kuvuga ibintu nk'ibi wumvise ko zanurunze oya je maze kwa muntu kugeza jya maze gushika Ngozi nategerezwa kurondera abantu bari hafi yawe benshi cyane uno mwigemetse turihuriza ndamurondera kuri nimero nta nubwo yanangaye je singara utakunda kugara none singara mu ntoza ntibindimwa siyo ndaya comporte bayanje wakagarucura muhebe wakagari nawe ariko ari hagarara ko ngo niwe yaguhevye nije namuhevye navugisha ukuri warakoze rero ko mba mpevye none nako wahomvye mpomba guteka mo kino gitomati we Wamuhungu umuntu nawe bari mwira je nabivuga nigire ni mwiza nta ngorane mugabe ivyo bintu baza ivyo twibira akabanga nawe wasanze afise comportement mbisa oya je navyo navuga cyane umuntu w'umushinga naye none wowe ko yagiye bivuga erega haza nabandi none ni wasira handi ki je ndabizi n'ubundi kabandi bazoza none ntiwanyagirije yuko oya uyu n'umu ex wawe none ufise aba ex bawe benshi je ntaba ex kandi yaratubwiye yuko ngo udandaza imbira ibintu byose arabizi akanoti kawe ko mu kibanza ari akamati ahubwo wewe twamenya ko twavuye ahubwo vuga ibintu twavuye ntuze kuvuga ngo abayigise ngo iki niki yansabye akarato hanyuma ucura kamwimba ndakamwe oya urumva ko bihinduye gusa muzo asanzwe abanira ndabizi numubaniza gusa sije twapfuye oya none ntago wabikunda kubera ko umuntu agira economy bisigura yuko akubanira yabanira n'abandi abigeme urazi hako ugira umusheri wawe akubanira wewe agaha abandi birababaje muga ababanira mwese ni vyiza ntabyo nzi ko yatubanira twese mba yabanira jeje nyene ntabyo nzi mba abandi araha ntabyo nzi usanga abandi yarabahawe bakakwima usanga ari uko none nk'ubu je nubahuza mugasubira mugakundana vyagenda gute ukunda tutigeze dukundana erega nivyo bintu vya filme mwebwe muri ko muraza kwitana wakagani wihakana ibintu ari hakana nuneza abashushu bimpera abashushu bimpera abandi atinya ko oya jena arukundo ndimo je mu ex wawe apana kweka abahungu mwaka ehe kandi je baza niyemereye byabaye ko twakundanye n'umu ex wawe none unyemeza ku nguvu none ka wakagani ugira wihakane ndaza kuvyema cyane bihakane inyuma ya kamera kwese inyuma ya kamera usanga atinya ko hari abantu boce bareka kumuvugisha nibyo nibaza erega n'umu ex nimukundana n'umu ex ahubwo nyeyo je ko ndiko navuga ko dukundana ntidukundana yabaye expire none wumva ariko nawe warahari akantu wanuzemwo uvuga yuko ngo musubiranye atakibazo nta kibazo umuntu yihakana yuko mwana akundanye wumva musubiranye ari je aso kwigarukire ndamubwiye garuka mu ruhongore musore we yavyitiranije twakoranye muri filime ahantu twakunanira barakundanye attention ndabizi ivyo ntwari urukundo original none se barabizi ukubera uri bagiye ko wanyohereje agafoto wamuteruye jewe foto ya he aha ega wowe wihakana ibintu turabizi man tuguma dukurikirana urukundo rwiwe nanje muri filime kubera ijya filime convoyeur gusa umukobwa yoza kwivugira yuko mwakundanye atari ivyo kanyihakana gasigaye nyihakana abantu bashaka kumbuza abasheri bibanye abana nteye isoni oya ntasoni none umwana ubona gute ku buryo umwihakana ngaha uwo mwana naho nshobora kwihakana mugabo oya ibintu by'urukundo je ntavyo nzi kabisa kandi duheje ngaha ndagutera amakofi urazi kubisa umwigeme urahana nimureke urahanwa kuri kandi ashaka gasho ubushuro nibwateguriye abantu babagabo umureko gusa ukabona Starboy nuna niyegereye gatoyi sigarurira oya nibazi ko bitazakuba uko biri kose turi ngaho gira tuyage mbega film uyibona gute uri kurakinana n'umu ex wawe wakagari biba gute ntacyo bitwaye yakira neza ndiyakira ntacyo bitwaye ndakira nyene kuko ntacyo tugihuriye ko twarahebanye nazaranyihakana nawe ukinanye n'umuntu mwamaze kuvana ntibishikuka mwibazaho kandi ukamwiyumvira kandi mugihe muba muriko murakina oya kubera je ivyo bitaranshikira sinovuga yuko ngo vyo mbabaza ngo canke kiniki kuko nta hamwe tuba
turahura mu bintu Ivyo byo nuzurasaba gufirana moya mbiri bihebe kora. oya mbiri je ndamude Kristo Bano bantu nuko nako barankwa kwanje. Uko bikoshe uba mwita Shakira, uyu bamwita Wakagari. Bose basanzwe bakinira kuri Wakagari official. Byabaye ngombwa yuko jewe ndabicarika ahantu kuko numvise ko wari umu ex wiwe vya free. Ntavyumvisha mukatirika ndabicarika ahantu kugira nshobore kubayagisha nabone ngene ndabakoresheje ikiganiro. Ivyo yavuze mwaravyumvise no mwigeme twakoze ikiganiro kiryoshe gende mu kirabe ni ikiganiro nuko kiri kuri Star TV ubu tumaze korana vyinshi muje kumushigikira kuri Wakagari official kugira ibintu bigende neza ni naco kiganiro cyatumye je nja ngaha twicaranye nawe live ambwire ukungere ubu twarahuje ubu nta vy'imigwano binabihari oya muhungu ibintu bikomeje nkuko je ndabona kweri nduruse no ivamo none nkuyu uwa mbere yaraje nawe urabizi uwo nawe yaraje naninze ngo dufatanije ibintu bya filime nawe atarukiyemwe avuze ibintu dewo cagiye nawe uja uncle uja oncle wanje araza nawe arampanwa nibaza ngo birahetse nawe nyene urabona ko vyashatse kuba induru none muhungu ibintu bizoherera byose wakwibaza ngo muri filime kandi deja uwari abirimwe Wewe yabirimwe sawa ntaco reka tubimare ngaho uri wegise ntangorane ntuzusubira kugenda kwitanga amazamamakuru ngo ugiye kuvuga ngo ibintu ngo vy'abaki ngo vy'amayegise ariko ntarukuno ndimwa urazi commentaire tuzoronka commentaire zivuga ati Wakagari waritesha umwana ngo waritesheje umwana mwisi mureke nundavye aravyiyumvira yewe ugize ikinyibutsa muhungu ariko nka komante nk'abantu bagenda kwandika komante no kuri kwimana bakavuga nabi kujya umwe ngo Wakagari ngo official ngo ndagiye ngo ubwo ngo nanuze nabone yanye ngo desabone ariko sha uwo mutima mubi mukura yego muho je kwe commentaire bariko arandika mugabo uwo muntu avuga ati niyoza kunsupportinga nirekere mugabo gusa ndashimiye je reka mbe ndashima ahubwo ke yanditse muri commentaire rega niyo ni commentaire 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 yo ngenda kuri bya bivuga byanje kunshikira aca kurama reka cyangwa mwe nemero ujya abantu bose bagiye kuri Wakagari official mukandika ku commentaire tuje kubera Starboy tuje kubera kunuko ukunuko ngo nawe agende kwitira umuhungu birashika kabisa gusa mwebwe aho muri respect muri abantu babashinga nahe n'abashinga nahe kazi okay uko biri kose ndabasaba muje gushigikira Wakagari official kino kiganiro tugira kirekire gisende kwari kubahuza kugira ni cyarane nabo tu numve nyene byo dushobora kuyaga no mwigeme tumushigikire Wakagari tumushigikire bose ni Wakagari official no tuko turambona muri Wakagari official ejo tuzombona ibujumba ariko arakina handi tumubona handi ariko ivyo byose urumva barabihujwe n'urukundo araza gukina kwera urukundo yinjemo na Wakagari ibintu biragenda fresh n'umunezero udasanzwe Wakagari amajambo abiri canke message zitatu ushobora gukoherereza hariya abakunzi ba Star TV canke abakunzi ba Wakagari official tukigira dusa n'abasozera ebana abakunzi ba Star TV 257 mwese aho muri mwese kabisa mwiyumve kari wa mutima w'urukundo atangwa na zimwe zirimo tuze kubashigikira kuko cha kivugo cha Starboy genzo komanda kivuga kuko ni kivugo ciza fasha warafashijwe kuko nawe ahuri warafashije ndazi ko wafashijwe nico gituma rero naho mubona ibintu bishika niko nyene bimeze wamaze kwinjira muri filime kabisa umwanya wose witegura ko kamera iza kandi suyu wenyene nabandi bazoza kandi bose tuzoguma tubwirana aho tuzoshwana aho zogera neza bakaduhuza isi tubayemo nuko nyene bimeze hanyuma ikintu basaba genda kuri Instagram mu follow ngene kuri kwimana kabisa je reka mvugire hejuru ababone ntibariko raduga mugabo je ndazi ko bizogenda neza kubwo wa mutima w'urukundo je ndavyiteze nk'umwe munsi mwogira rimwe nk'abantu z'abafanzi ba Star TV je ndazi yuko no munsi nokuranuje ahubwo nk'ibihumbi monami ego kwera ego nawe guhezagira mugenzi nawe wifuza ikigasha kira wacu nifuza abone nyinshi badushigikire cyane ariko mu rukundo ntitubashigikire mu rukundo turazobivugana aho nyuma tuzobivugana inbox none avyanka nkandi naye kare karanyihakana muhakeya bibaza ko atazokubitwa rindira n'ubu dutaye ndayimuye reka ndagushimire mabuce ego nawe wakoze kuza tubagoye defu ikiganiro kigira kabiri tubagora mwihangane nawe tubakuye mu bikorwa vyanyu ariko nanje mungere impuwe kuko kuva Bujumbura nkafata ka déplacement kanje nkazino nuko nanje mbashaka ibintu vyinshi bimeze neza nawe wakoze cyane kuza ukaduza no mu exchange naho yatanguye yanyihakana mbwo munyumva ko yavyemeye reka ko yavyihakana gashaho ibara gera ribagera aritukura ribatukura ni mwegise muri filime oya navya filime ngaho Starboy we nawe ntuza gushigikira ibintu turabizi nawe nagukemye none wewe wenye muvise umukunzi wa mukunzi wa Starboy kabaye kuko yacijemo akantu ngo uyu mwana ngo ni mwiza ako kantu mukumva gute ntaca baye ameze neza umukunzi wa Star TV wa Starboy kwanza wa Starboy agana nyandikire
ega umuntu ari mwiza uvuga ko ari mwiza none munanyegeza ikintu yakibonye we mbwa gusa uri look vraiment mu mpanuro ya conclusion aya mashusho media mw'abakobwa mwe namwe abahungu mwe reka kuyatwara mu ntuzeye reka kuyatwara ku mashusho media ngo abantu bose babone ngo ibintu ngo mwaciyemo ngo vyageze iki ubure harudubi cemera ko kubona n'ibintu mwantuze randiwe ngo gyari hengu miliyoni ngo n'amajana ngahe mu idolari zaba induru ni gwaserera nibo bireka kuza kubishira mu ntuze mu tangaza makuru ega tubajije duhe nta kabitubaza kuri ibinyamakuru reka kugana kuri ibinyamakuru ne twari tubitwara none wewe uzoza urasaba bakwimye bibaza ngo biherera aho nyine acha bibaza ngo byaheze nahoshe okay bakunzi ba Star TV 257 we know how we do. This is Star TV all the way from Burundi all the way from Bujumbura Ngozi Gitega hariho hose dushobora kubakorera ibikorwa byiza bikagenda neza. We have the best exclusive news fasha warafashije kwa twese turi ngaho kubera twafashije. Iyi ni Star TV, kora subscribe kuri Star TV hamugende kuri Wakagari official ukoresha subscribe ndayigusavye. Uri umukunzi wa Star TV ndashaka kuba umukunzi na Wakagari official dushigikire Shakira na Wakagari hamba ibintu bigende fresh man bahizagire cyane. Bye bye ciao ciao ndimanukiye Bujumbura ndagiye bye bye ciao ciao abanyengozi. Another day see you, another day, another week, another